turamutse tuzirikana iteka Imana yateye Bikira Mariya. Novuga mbere ateka Imana yateye Bikira Mariya ku n'amateka menshi. Iteka rigira gatatu, Bikira Mariya nuwamye ari umubikira. Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mariya nawe abazanya mu marayika ati ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Abadutanze ukwemera n'abadusigurira ivyo ukwemera baremeza ko Bikira Mariya yamye ari umubikira. Nico gituma tumwita Bikira Mariya. Bikira si izina ryiwe ni Mariya. Bikira iryo kuva akiri kwizi nta muntu yamye amuhamagara ngo Bikira ngo hano. Bamuhamagara ati Mariya ngo hano. Iryo Bikira ryongewe ko n'Ekleziya kugira ngo yemeze ko Bikira Mariya ari umubikira. Nukuvuga isugi vierge ko yasamye imbanyi ari umubikira. Ivyo nta ngorane bitera kuko tayo nyine aravyemeza aho avuga ko marayika aje kubwira Yozefu ngo ntutinye kuzana iwawe Mariya umugore wawe kuko imbanyi afise yakomotse kuri Mutima Mweranda. Ivyo byose vyabaye kugira ngo iryabuzwe n'umuhanuzi Izaya ritahe ngo umwigeme azosaminda ayivyaremwo umuhungu bazomwita Emmanuel, nukuvuga Imana turi kumwe. Tuvuze ngo umwigeme mugabo mu Kirundi ntibitomoye neza kuko mu Kirundi umwigeme arashobora kuba umwigeme mugabo ubusugi barasezeranye. Bikira Mariya tuvuze Mariya ni bikira kuko yari umwigeme w'isugi yasamye inda rero ku bwa Mutima Mweranda. Nibyo uyu mumarayika amusiguriye hamaje ati bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo. Abadutanze rero gusigura ibyo ukwemera baremeza yuko Bikira Mariya yamye ari umubikira ari sugi. Umwe muri bo yitwa Toma we Aquino. Uyo Toma we Aquino no wamenyesha yuko mu bo twita abigisha ba Ekleziya gushika ubu nta uramuca imbere. Ibintu byinshi dusigurirwa mu kwemera baramugwanije cyane, bamwugaranira ahantu muri etage bamupfungirayo kugira ngo nibyo ukorera Imana bihebe. Bacarondera umukobwa bamujanayo baca mwugaranirayo nawe kugira ngo Toma we Aquino aca mwabira ibyo kwihebera Imana bihebe. Byo nise yari yabigize kubera ko muri bere bihugu bikanye baba bacana umucanwa. Toma we Aquino yaciye mu mucanwa yaracanye yaciye akuramo igishirira kimwe ati uraje gaja aca akuramo ico gishirira agira mushiririke uwo mukobwa aca riruka n'ubu ntaragaruka. Baratinda rero baramuhebera aja kwihebera Imana. Yahavuye aba mweranda akomeye n'umwigisha mukuru wa Ekleziya. Batubwira yuko yigishije ibintu byinshi cyane. Niwe yashoboye gukoraniriza mu mfunyapfunyo inyigisho z'Ekleziya yo kuva mu ntango gushika mu mpera y'Ikinyejana cya 13 na 14 mbere. Uwo Toma we Aquino batubwira yuko yafata umwanya munini wo kuzirikana ibyo by'Imana. Ntiyakoresha ubwenge gusa, ubwenge yarabufise, ariko yari umuntu asenga rwose akarondera no gusigurira abantu abakristu ivyerekeye vy'ukwemera. Mbere ngo hari igihe vyamugora gusigura kubera yabuze ingene bisigura, kandi yumva abwiza kubisigura agaca agenda kugurura itaberenakuro akinjizamwo umutwe kugira Yezu wenyine abimupakiremwo. Niwe rero avuga yuko Bikira Mariya co kimwe na Yozefu Mweranda yarahereje Imana ubwigeme bwiwe, arayemerera kuzokwama ari sugi ubuzima bwiwe bwose. Toma we Aquino avuga ko na Yozefu Mweranda kwari uko nyene, kandi ko umukuru w'abafiance bari babizinanyimwe. Agaca yemeza atariko mariage yabo ni mariage y'ukuri kuko ibyo bari babisezeranye kuva imbere yuko baba bafiance, kumwe wese yazihebera Imana gutyo. Ati mugabo mu gihe cabo umuntu atagiye kubaka yaba ari nk'umuntu w'imbunuza, abantu bamubona nabi. Nico gituma ngo bafashe ingingo yo kwibanira gutyo. Uwo ni Toma we Aquino yabisigura, kandi ko ari wabivuga ntawo bifata minenegwe kuko Ekleziya yaremeje ko ari umwigisha mukuru wa Ekleziya. Ivyo Toma we Aquino yigisha turavyemera. Nico catumye Ekleziya ivuga ko Bikira Mariya ari umubikira. Yabaye umubikira imbere yo gusama Yezu, aba umubikira mu kwibaruka Yezu, aba umubikira amaze kwibaruka Yezu. Ntiyigeze
atakaza ububikira bwiwe, no kuvuga virginity. Yagumye ari isugi imbere y'ukwibaru, mu gihe cy'ukwibaru n'inyuma y'ukwibaru. Ibyo si ibyo ndiko ndakura mu mutwe, ibyo ni Eklezia ivyigisha. Uwo kwigisha ibindi yoba ari muri ba bandi banyagucibwa, no kuvuga les heretiques. Bamwe Eklezia ica isaba guhindura ivyiyumviro n'ingisho canke ikabaca. Muti none ivyo bishoboka gute? Abagerageza gusigura nk'abizi ivy'ubuganga bavuga ngo yego ngo uko yo bagumye ari sugi imbere yo kwibaruka ngo nivyo, mugabo mu kwibaruka ngo ntivyoshoboka. Ngo dusiguriye twumva ingene bishoboka ko umuntu yoshobora kwibaruka kandi akaguma ari umubikira. Ibyo ukwemera ntidutegera gusigura ingene vyagenze, mugabo turashobora gusigura igituma vyagenze, kuko mu vy'Imana, Imana ntiyigera itubwira ingene ibintu bimeze, itubwira igituma bimeze uko, kandi icyo nico gikuru. Hari umuntu umwe yitwa Boronius yavuze ngo, yabivuze mu Gifaransa, ngo Dieu nous apprend comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. Kuvuga Imana itwigisha ingene baja mwijuru, ntiza kutubwira ingene mwijuru hameze, ingene mwijuru bamerewe, itwigisha ingene baja mwijuru. Ivy'Imana navyo turashobora gusigura iminsi yose igituma bimeze uko, mugabo ntitwama dushobora gusigura ingene ibintu bimeze. Nk'ingene Data na Mwana na Mutima Mweranda bagize umwe, ntubimbaze ntavyonzi ingene bigenda kugira bagire umwe, mugabo igituma bagize umwe ndashobora kukigusigurira, ico kirumvikana. Ingene Bikira Mariya nawe yagumye, igituma yagumye ari umubikira no mu kwibaruka Yezu, jewe mu kubisigura uwumbarije ndabwira nti wewe ni waba utemera ko yagumye ari umubikira mu gihe mu kwibaruka Yezu, uremera ko yasamye imbanyi ari umubikira? Uravyemera? Sigura rero ingene yasamye imbanyi ari umubikira, nanje nje gusigura ingene yagumye ari umubikira. Ni wamara kunsigura ingene yasamye imbanyi kandi ari umubikira, kandi nkagusigurira ingene mu kwibaruka yagumye ari umubikira, kuko igitangaro cabaye mu gihe yasamye imbanyi kandi ari umubikira nico cabandanije mu kwibaruka akaguma ari umubikira. Nk'uko yasamye imbanyi ku gitangaro, niko yibarutse ku gitangaro. Imana ntiyashatse guhindura indagano yayigiriye yuko amara umubikira. Ivyo ntivyumvikana. Nuko vuga yasamye inda ari umubikira, yibaruka aguma ari umubikira, n'inyuma yo kwibaruka yagumye ari umubikira. Iteka rigira kane, Bikira Mariya n'umuvyeyi wa Eklezia. Ingene ari umuvyeyi wa Eklezia, ijambo ry'Imana ribitwereka ni Injili ya Yohani ikigabane ca 19 akarongo ka 27, aho Yezu yabwiye Yohani ati nguyo nyoko wawe. Amaze kubwira Bikira Mariya ati nguyu umwana wawe, nguyu umwana wawe, nguyo nyoko wawe. Murazi ko Yezu atahaye Yohani Bikira Mariya ngo amubere nyina, kuko Yohani yari imfuvyi. Yohani ntiyari imfuvyi, yari afise nyina wiwe, Madamu Zebede. Madamu Zebede niwe yari nyina wa Yohani. Donko Yohani yarasanzwe yifitiye nyina, ntiyari imfuvyi. Mbere murazi ko yaheruka no kuza gusabira Yohani na mwene wabo Yakobo ngo mwaze yicara iburyo uwundi ubamfu bwa Yezu. Mu kubwira Bikira Mariya ati nguyu umwana wawe, yemeje ko Bikira Mariya abaye nyina w'abigishwa ba Yezu bose, aribo Yohani yaserukira, kuko yari umwigishwa yakunda. Abigishwa bose Yezu akunda, Bikira Mariya ni nyina wabo, kandi abo bigishwa bose Yezu akunda ababwira ati nguyo nyoko wawe. Kanatsinda Bikira Mariya yatwibarutse muri uyo mwanya, kuko yari asanzwe afatanije na Yezu kuducungura. Nk'uko rero Yezu yabaye umucunguzi wacu n'umwami wacu, niko Bikira Mariya nawe yaciye aba umuvyeyi wacu n'umwamikazi wacu. Ni nyina rero wa Eklezia kubw'ishyaka ry'Imana yonyene. Vyongeye kandi murazi ko tuvuga ko Yezu Kristu ari we mutwe wa Eklezia, Eklezia ikaba umubiri wiwe, sibyo? Ko Eklezia rero ari umubiri wa Kristu, umubiri wa Kristu nawo akaba yawuhawe na Bikira Mariya. Hari igisigaye, umubiri Yezu Kristu afise yawuhawe na Bikira Mariya. Twarabizirikanye aho twazirikana ko Bikira Mariya ari nyina Ukaristiya. Umubiri wa Yezu Kristu yawuhawe na Bikira Mariya. Ko Eklezia rero ari umubiri wa Kristu, bica vyumvikana ko Bikira Mariya ari nyina w'umubiri w'umwana wiwe, ari wo Eklezia. Turi ingingo z'umubiri wa Kristu. Ubwo buvyeyi buriserurira kandi mu kugene Bikira Mariya yambariza Eklezia byabonekeye ikagabagize umejwe icese na Papa Paulo wa gatandatu mu mwaka w'1964. Bari mu nama nkuru igira kabiri yabaye Vatikano. Niho Papa
Paulo wa gatandatu yavuga ati turemeje icese ko Bikira Mariya nyina w'Imana ari umuvyeyi w'Ekleziya, ko abana b'Ekleziya bose bashobora kumwita umuvyeyi wabo n'umuvyeyi w'Ekleziya yose. Muri Ekleziya Katolika yacu murazi yuko iyo Papa avuze tuca twemera, kuko iyo Papa aramutse ashaka gutomora ingingo yerekeye ukwemera kwacu ntashobora kwihenda. Iyo Papa aramutse ashaka gutomora ingingo yerekeye ukwemera kwacu n'imigenzo ya Ekleziya ntashobora kwihenda. Muravyumviriza neza, muri ibi bihe by'amadidane birakwiye ko mubimenya. Mu byo twemera hariho ukwemera ko igihe Papa ariko aratomora atangariza Ekleziya y'isi yose ingingo zerekeye ukwemera kwacu n'imigenzo y'abantu, Papa ndashobora kwihenda na rimwe. Arashobora kwihenda igihe ariko arahwata ibiraya mu gikoni, arashobora kwihenda igihe ariko arakora ibiharuro, arashobora kwihenda igihe ariko arakina amakarata canke ibindi niyo abaronka umwanya. Mugabo hageze ko ahaguruka ngo yemeze icese ingingo ziranga ukwemera abakristu b'isi yose babwiza kugenderako mu vy'ukwemera no mu vy'imigenzo, turemera rwose ko adashobora kwihenda, kuko muri uwo mwanya Mutima Mweranda ntashobora kumureka wenyene. Ko muri ico gihe Mutima Mweranda wenyene ababimwoheje, noneho nawe ntapfa kuvyuka ngo reka nje kwemeza ibi n'ibi, avyutse ngo bimuze mu mutwe gutyo. Haba haheze igihe avyiyumvira, abisengera, abizirikana, abibaza abahinga mu vyerekeye gusigura ivy'Imana, akumviriza abakristu, kuko Mutima Mweranda akorera mu bantu bose, hanyuma agatinda akavyemeza. Akarorero nk'igihe Papa Pio w'icenda yemeza ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro, yaravyemeje, mugabo abakristu bose ntibaciye bavyumva. Haheze iminsi mikeyi Bikira Mariya cabonekera Lourdes, atuma ka kigeme Bernadette akamaje ati none kuntumye nzovuga kurinde ngo ndiwasamwe atakagiye kubibwira umupatiri arakarandura ati kwahiyo washana wewe wasamwe atagicumuro yegera ngo niko kivuga. Bikira Mariya yemeza gutyo ivyo Papa aheruka kuvuga tanumwe yarabizi, abantu batavyumva bari bagana nk'ivyo ya Papa yabivugiye iki yabikuye. Nico gituma muri Ekleziya yacu hadashobora kuba na rimwe guta umurongo, kuko Yezu Kristo yavuze ati nanje ndi kumwe namwe ubutakibabwirira gushika ku muhero w'isi. Ku bwa Mutima Mweranda, Mutima Mweranda niwe atwara Ekleziya. Ingingo ya gatanu, Bikira Mariya nuwurijwe mw'ijuru. Ukurizwa mw'ijuru kwa Bikira Mariya ni inkwirikizi y'ayo mateka yandi yose natanguye kubabwira, kuko uwabaye nyina w'Imana akongera akaba yasamwe atagicumuro, akongera akaba yamye ari umubikira, yasamwe atagicumuro kandi ntiyigeze acumura, kandi yamye ari umubikira, akaba n'umuvyeyi w'Ekleziya. Ntivyashoboka yuko uyo muntu apfa nk'abandi ngo abore nk'abandi. Shira noneho urupfu ni impembo y'igicumuro. None Bikira Mariya rero ntiyapfuye. Hakagira umuntu abwira ngo Bikira Mariya yarapfuye, muramubwira yuko ivyo ariko aravuga atari inyigisho ya Ekleziya. Bikira Mariya ntiyapfuye kuko hapfuye acumuye. Hari uciye avuga mu bwongo ngo none Yezu ko yapfuye. Yezu ntiyapfuye, baramwishe. Yezu ntiyapfuye, baramwishe. Mbere baraza no guhinyuza ko atanagasigarira, barasogota icumu kugira ngo bamenye neza ko bamwishe, bamugandaguye atagisigaye. Iyo ni insiguro ya mbere, mugasiyo yonyene kandi sinayo nkuru. Iyi nsiguro nkuru nuko Yezu yikoreye ibicumuro byayo, yiremetse ibicumuro byayo. Urupfu rero ko ari impembo y'igicumuro. Uwiremetse ibicumuro wewe yabwiza gupfa kandi agapfa nabi. Ko yiremetse ibicumuro by'abantu bose yategereza gupfa kandi agapfa nabi, kandi Yezu yapfuye nabi. Umuntu yapfuye amanitswe ku giti bakamumanika ari gusa, nta rupfu rubi rwoza rusumburwa, mugabo niwe yagwikwegeye ko yashatse kwiremeka ibicumuro bya twese. Bikira Mariya rero ntiyapfuye kuko nta gicumuro yigeze. Nico gituma umwaka w'1950 Papa Pio w'icumi na kabiri
yavuze ati ndemeje icese ko Bikira Mariya nyina w'Imana uwasamwe atagicumuro akaba n'umubyeyi wacu twese amaze gusozera urugendo rw'uwo ngaha kw'isi. Urumva ntavuze ngo amaze gupfa, amaze gusozera urugendo rw'uwo ngaha kw'isi yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri, yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri. Uti none byagenze gute? Ibyo ntimubimbaze. Murazi yuko twebwe mu kwemera ntidusigura ingene ibintu byagenze, dusigura igituma bimeze uko. Igituma bimeze uko nuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, nuko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro kandi atigeze acumura. Uwutigeze acumura nawe ntashobora gupfa, ntashobora kubora, umubiri wiwe uba ari mweranda rwose ku buryo ushobora kubona Imana utiriwe uratyororwa n'ibindi bindi, ko nta gutyororwa bakeneye. Bikira Mariya rero yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri. Iteka rya nyuma Bikira Mariya n'umwamikazi w'ijuru n'isi. Bikira Mariya n'umwamikazi w'ijuru n'isi. Ubwamikazi bwa Bikira Mariya nabwo bukomoka kuri ayandi mateka yose twadondaguye, kubera ko ari nyina w'Imana, yabyaye Yezu Kristo umwami w'ijuru n'isi, akaba yanamufashije igikorwa cyo gucungura abantu mu kwifatanya nawe mu butumwa bwiwe no mu kudupfira ku musaraba. Yezu wenyene yaciye amusangiza kuri ubwo bwami mu kumugira umwamikazi w'ijuru n'isi, abanje kumugira umuvyeyi w'abigishwa biwe bose. Hanyuma amaze kurira mu ijuru wenyene akaronka ubukuru bwose ku isi no mu ijuru, yaramwurije nawe mu ijuru kugira ngo amuhe ubwamikazi bwose ku isi no mu ijuru. Uko niko uwabaye nyina w'Imana akaba uwasamwe atagicumuro kandi atigeze acumura, akaba umuvyeyi wa Ekleziya yurijwe mu ijuru, akambika urugori rw'ubwamikazi ku isi no mu ijuru. Ni umwamikazi w'ibiremwa byose iyo biva bikagera, ibiri ku isi n'ibiri mu ijuru n'ibiri mu kuzimu, byose umwamikazi wabyo n'umwe musa, Bikira Mariya. Abamarayika bose bashitse imbere yiwe barakubitira ipfukamiro bakamwunamira bati mwaramutse mwamikazi wacu. Ludovico Magrignon wa Maria wa Montfort wewe avuga yuko baza baricisha imbere yiwe atanabahamagaye kugira ngo barabe yuko yobatera iteka akagira icyo abatuma. Nawe ibyo abatuma ntabyabura kuko arafise abana ku isi abatumako kandi banakubagana. Ayo mateka 6 niyo nashatse kubamenyesha uno munsi, siyo yonyene Bikira Mariya afise, ariko n'amateka makuru makuru Ekleziya imaze kwemeza ku buryo butomoye. Twese abana b'Ekleziya turabwirizwa kuyemera kubwo kwemera kwa Ekleziya umuvyeyi wacu. Ngiki gituma dushimagiza Bikira Mariya, ariko tukama tuzi yuko Bikira Mariya ishimagizwa ryiwe iyo turimuhaye ryose acarikatisha akarihereza Yezu. Ili nahazwa ryose tumuhaye acarikatisha akarihereza Yezu. Amateka yose Bikira Mariya afise nayo kuninahaza Yezu, kandi uninahaje Bikira Mariya aba ninahaje Yezu. Uwutyoje Bikira Mariya aba atyoje Yezu. Nico gituma Ekleziya ihiteka rinini Bikira Mariya kuko yategereye ubukuru bw'umwana wiwe Yezu Kristo. Amikazi